Okay, let's go. Kagahungu yoronimo, kagahungu twigamwe, kagahungu twicarana, kankubisi rya kwanza, kansubira rya kabiri yo, riranigura sama, wararaye, wararaye. Sama. Oh my god. Another santi kabisa. No naho nyene kuba. Ariko umuntu ashaka kumfasha, umuntu ashaka kuma kugira anshikane ahantu kanaka. Ndavuga kumfasha bijaye na yani kote zose urabona zige etape zose umuririmbyi kazi acamwe kuva kuri 0 gushika yaho indirimbo ishika yaho isohoka nyene. Ugasanga umuntu akarakubwira. Bon. Tanga amahera nibisanzwe umuntu kugusaba amahera atsinda keneye amafaranga aba yakoze nawe nyene ni bo mugabo hari ikintu kiduca intege ugasanga nk'umuntu arashaka kugufasha ariko arakubwira musohokane muryamane eske none je nkaca niyumvira je na talent yanje nayitanze nayikoresheje none je ntanga ni key ucutanga ni iki ni key ikeki cyane Ikei okay Cenanga ni kuku oya ntibiba rero ndakubabwira kanjera kugira karaza guys bakunzi mudukurikirana ino ni tricondonce na Ines Raguël ivuye muri Castel guys rero imbere ya byose ngoma ndayambare imbere y'abadukurikirana sivyo ndayitemwe bavyita gute uyitemwe ndayitemwe no kuri kwimana oya ndayitamwe hejuru y'intasha ndayitemwe Tricot ya Castel. Nawe ariko mu mupira wa Casoar. Madame tumubona ni. Afise imipira myinshi urana ko nawe nyene yambaye Casoar. Reka rero no munsi twambare Castel bantu mudukurikirana. No munsi bantayemwe umupira wa Castel. Turawugutayemo. Bisaba yuko ugira iki inyuma nino onye. Bisaba ko ucyonda ku kanyenye. Casoar TV. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's another beautiful day, another blessing. Nondi musu dasanzwe ndayandi mateka dasanzwe kongera kandi kubana namwe. Ino ni Casoar TV kuri micro ni Capitaine de la Capital ndi kumwe na Ines Raguël tumwakirana karuru keshi Ines Raguël. Makofi mengi. Yes, Ines Raguël, welcome to Casoar TV for the first time. Kunchurembe. Urakoze cyane no kuvuga ibyongereza byinshi. Yeah, icyongereza ni international. Tunajo. Okay. Urahawe ikaze rero. Murakoze kumikaze muri Casoar TV. Ndyohewe cyane gura namwe. For sure. Gura n'abafana banje, n'abafana ba Casoar TV. Oui. Yeah. Okay, premièrement à la santé, Ines Raguël for the first time. À la santé. Uchunwa ala santé uchundaba mu maso urandaba mu jisho kiva okay akacha Okay guys, ni kumwe na brand ambassador
wa Casht. Ndi kumwe n'umwigeme afite deal nyinshi cyane zikora bucece buke buke atarinze gukoma induru. Ibintu vyiyo bigenda buke buke bitarinze kugira bitarinze kuba mwakavuyo. Muri make birimwe amasengesho. Ibintu vya plan y'Imana. Ego kuki ukunda gukora ibintu vyawe ukicece Ines Raguël? Buke buke mushikana umusiba ku mugezi. Iyo ukoze ikintu witonze wacize ko neza ugishika ko fresh wagikoze neza kandi kigukwiriye kigufitinga. Ya akenshi ukoze ikintu umenga uvuga ati ndiko ndashaka kwiruka ndiko ndashaka kuja muri competition umuntu ugikora nabikora uko bikurakora kuri pression ya competition. Mugabo ukoze ikintu kigufitinga ikintu Imana ibona ko ushoboye aho ni bon. Usanga ugikora fresh. For sure. Ines Raguël ku muntu c'est la première fois amubonye. Ines Raguël niwe muririmbyi kabisa nkunda mu baririmbyi babigeme afise ijwi gisangije. Niwe muririmbyi kabisa aririmba umuririmbyi kazi aririmba ukumva yuko ijwi giwe riri mu manote neza kandi gisangije kandi ariko Ines Raguël uraririmba neza. Murakoze. Ubikora neza. Thank you. Sijeje ndabikubwiye ndibaza. Ariko nta mahiti yagumaza umwanya ku mwanya. Uno mwaka nta hiti urumva indirimbo ntiziza ku mahiti ariko kuri karaoke uratwika. Why Ines Raguël ati adapta nka babandi nyene gume ku mwanya kwa kundi uduhiti two ngahano ngaha ugumuvuruga umuji nawe wa réseaux sociaux? Bon, icyambere nambere kwanza. Hit no kubwira ko ata definition ifise. Ya kuko hit biravana. Nukungena bon sinzi no kubwira basi ko ata definition. Icyambere nambere gukora urakora ikintu ukunda. Urakora ikintu ukunda hama kuko ni ikintu ni produit uha abanyagihugu. Nibo bacagura ati nayikunze. Na mbese ikavaho ikaba hit. Kora abanyagihugu nibo baguha hit. Ko sinibaza ko na hose aragurika. Ko ndazi ko arabaririmbyi benshi kuko ugena no muri bajya baririmbyi byitwa ko bafise hit. Si zose ari hit. Abafana nibo bacaguye imwe. Ikaba hit kwera ikikora nibo bayikunze. Kuko ni ikintu tubaha bakakunda ni nka kujya wambare impuzu no musi waberewe cyane. Ejo ugasanga ntibakubwira uraberewe urumva. Ni ibintu nk'ivyo rero so hama kuri no mwaka ndiko ndabitegura nuko gusa mfise utuzi twinshi utuzi bavuga utuzi cyane ubuzi bwinshi ndi okipe gatoya cyane mugabo kuririmba nivyo byangize Ines kuririmba nivyo bingejeje nga sinobireka c'est ma passion urumva ntegerezwa kugwama ndirimba yani kuririmba ni jewe mu bisanzwe ya Ines Raguël arakora cyane arazi gukora arafise ijwi yisangije ariko tubiravye je ngoma ngaruka hano Ines Raguël hari abantu benshi bafasha abaririmbyi kuja ku ma studio gukora imiziki abantu batanga promotion aba promoters ndibuka indirimbo iheruka kuguhitinga cyane yiwawe Malo. Rero for the first time nagomba kwanza manze nemezi babantu bari kugira ngo bumve ya sound nkunda Ines Raguël. Ndafise petite sere wanje sha Ines Raguël gukunda cyane. Mutoyi yarumvise uri kuririmba kakarimba ati wararaye araryohirwa cyane. For the first time kona uri koradukurikirana nagomba ukilling vibe zabo hamwe na petite sere ntiyabura kano ka video. Numwe mu bafana bagukunda cyane. Okay, let's go. Kagahungu yoronimo kagahungu twiga hamwe kagahungu twicarana kankubisi rya kwanza kansubiri rya kabiri yo riranigura sama wararaye wararaye sama. Oh my god, another santi kabisa. No naho nyene kuba Ines Raguël ranjoheye sana. Uratwika nababwiye yuko ndi kumwe no mwigeme afise ijwi yisangije. Pamela
ibiki hari abantu bari inyuma ya kamera baryohewe kumva ingene Ines Raguël ariko araririmba ni ibintu biryoshye cyane. hari umuntu reka mbarize abariko baradukurikirana sivyo hari umuntu ari inyuma ya kamera abajije ati mbega iyo ndirimbo biva yengeno iririmbye yo bari wayiririmbye warisizemwo ryajwi yicaye. Oya je me fais qu'interpréter. Si je umuntu ashobora kwibaza ati Ines Raguël urugendo rwiwe rw'umuziki turiko turamuraba umenga aracari muto apparence physique iningene aboneka ubuzima bwiwe okay inyuma y'umuziki Ines Raguël yarameze gute imbere y'iko yinjira muri music. Ines imbere bon David ko maze kuvuga bijanye na music iwanje kungene nabigiyemo inyuma ya music Ines Ines yaba bon juste occupation iwanje kwari kusenga kuba mu ngendanye ko muri groupe vocationnel indi y'ababikira no gukoranye n'ibikorwa byo mu rusengero ego habuze gato mu bikira Guys, Ines Raguël, she killing my vibe. Ines Raguël, reka rero tugaruke kuvyerekeye kuko icanzanye hano ni kugira umuziki wawe. Tumenye umuziki w'Uburundi kuko cano yacira kuri kigona abantu bari muri Canada, Australia, America, n'abarundi n'abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi. Ines Raguël, nizihe challenge horuhura nazo basi tuvugaruke ngaho ku bintu intambamye horuhura nazo mu muziki wawe uvuga ati zino ntambamye none kora nkurikirana yifuza kwinjira mu muziki w'umwigeme w'umukobwa yifuza kwinjira mu muziki hari zino ntambamye tuhere kuri ku ntambamye zibashikira mwebwe abakobwa rekirago mugabo vraiment iki intambamye ya mbere oya ntujye umunwa Ines Raguël ndazi yuko wewe uvugisha ukuri udatinya amaso y'abantu udatinya amaso y'abantu ya kamera babwiza ukuri intambamye abigeme abakobwa sinshobora kureka kuvuga intambamye muhora nayo kubera ko kuko ikintu nagiye gusanga nimba ukoresheje ico gitsure cy'abo bantu toujours c'est toi ukora nimba udakoresheje ico gitsure cy'abo bantu c'est toujours toi wamukora rero intambamye dukunda guhura nazo abakobwa niyo imwe wasuwadanganyagi niyo imwe kandi rero iyo kandi kintu kirajyana sa gose nibaza ko kijyana cyane mugabo mu bisaba ko ubufise uri umuntu mufise ama decision n'ama principe yawe jewe ndagiye mu muziki sawa ndafise talent ni Imana yayimpaye kugira intunga ariko umuntu ashaka kumfasha umuntu ashaka kuma kugira ashikane ahantu kanaka ndavuga kumfasha bijanye na yani kote zose urabona zige etape zose umuririmbyi kazi acamwe kuva kuri 0 gushika yaho indirimbo ishika yaho isohoka nyene ugasanga umuntu akarakubwira bon tanga amahera nibisanzwe umuntu kugusaba amahera ati ndakeneye amafaranga aba yakoze nawe nyene nibo mugabo hari ikintu kiduca intege ugasanga nk'umuntu arashaka kugufasha ariko arakubwira musohokane muryamane eske none je nkaca niyumvira je na talent yanje nayitanze nayikoresheje none ntanga nikeye ucutanga niki nikeye ikeki cyane ikei okay je ntanga ni kuku oya ntibiba rero ndakubabwira ikintu kimwe bon ico nzi nuko bajya baririmbyi ba kera nabo nyene na bon tuvuge je mpora nibaza yuko abakera ibwo buzima tabwo baciyemo ko ndavuga ati bon talent ndayifise le fait yuko wowe wamenye nzi kuririmba ko ari kundi muntu atomenya ntarinze kuguha none gashaho ico ivyo bintu bihagara nukuri ivyo bintu birangwaje mu mutima apana bisanzwe ushobora kwiyumvira none eske talent wawe yabaye ubusa eske nushoboye kuririmba nk'abandi eske nsumbije iki abandi bansumvye iki ico kintu kirababaje bakigabanye dushira akazi imbere hama dutera imbere ivyo bintu birica cyane abana b'abakobwa biratwica gose nukuri sinovuga ibintu byinshi ngo nsigure usanga ari ikintu kibabaje kandi usanga n'abantu bagira n'ama depression ndakubwira ikintu kimwe hari abantu benshi bashobora kuba barahevye umuziki kubera ico kintu b'abakobwa kandi ugiye kuraba neza nk'ubu Louis Mars ndababwiye
ndababwiye muze mugende muhengera ya Lowe Mars muraba abakobwa bahari b'abaririmbyikazi ni benshi ariko ucumbwira none eske ntibazi kuririmba barabizi gusa turacika intege kora ibintu ducamwe inzira ni nyinshi ana umuziki kugira usohoke muri etape nyinshi cyane birusohoke rero ucumbwira rero iyo yindi etape baca bayigushiramwo n'inguvu bakoresheje kugira ugira iki no biragoye cyane kweri baze baratubabarira n'ukuri bae turabarundi kazi tugumane wa muco wacu kirundi n'ukuri sinzi nijya mbere ndabivuze kare sinona ndabivuga nyene mbaye ouverte mugabe no ndabivuze kwera ko naciye nsanga yuko ubitanga utabitanga ni wowe uzokwamukora wiruke abari wewe nta wundi azoza kugufasha rero nuko nico cyonyene niyo ntambamye kweri yonyene ku mukobwa umuririmbyikazi ya iyo ntambamye ituma umuririmbyi bidakunda yuko umwigeme acika intege mu bisanzwe bituma mucika intege bituma ucika intege ati gute none gashaho wowe wakoze wabonye ko wahejeje wabonye yuko igikorwa cyawe ni ciza ariko gaciwe le fait yuko waciwe intege nico kintu niyo ndirimbo yawe mu gihe wayikoze canke ico kintu wowe washaka gukora ucubona umengane cya kintu final momenga nta valeur gifise kandi ugiye kuraba neza mu muziki wacu w'u Burundi biragoye cyane kugira uronka amahavni ya ariho mu ntango rero sha uriko urabikora ni ngorane biragoye niyo nyene sinosigura ko vyinshi cyane ico kintu kivuze ubabaye cyane Ines Raguël ndakunda kumvuga Ines Raguël you know ico kintu ukivuze ubabaye cyane kiramaze kugushikira mu buzima bwawe bw'umuziki biramaze gushika kenshi cyane kenshi vraiment mugabo nanje kora ko je n'ubuntu nifitiye jewe mbaho uko ndabishatse uravyumva uko ubaye uko wiyumva muri wewe ni kutegerezwa kwanza kubaho nimba wumva ko ico kintu utagishoboye ntugikore je kora ko je ntavyo nshoboye navuze ati je nzukora mu gihe ikintu kidashaka gushika imbere kidashaka gutera imbere ndinze gukora ibi nibi kandi mbona ko amakritère yose y'igikorwa nkeneye gukora kugira kije mu bantu nayahejeje none gashaho sinzi yongira nindi business bashaka gucanga business Ines Raguël hari umuntu yigeze kumbwira ati Ines Raguël niwe muririmbyi wa mbere w'umurundi kazi afise ijwi nico kintu niyo mpamvu ngoma ndarisubiramo rino jambo hari abantu benshi baririmba amakaraoke turabazi ba Estanishi bararirimba ba Olga bararirimba ariko wewe bagushira imbere kubera iki uracari muto sivyo uracafise ingufu zo gukora cyane uracafise urafise na apparence nziza ushobora gupresenta ahantu uracafise urugendo rurerure rwo gukora cyane ariko rero turavye inyuma ya babandi ndashobora kuvuga ba Monna Walda urabibona n'abantu barakora mu muziki barakora kandi barakora neza urabona yuko bakora nawe urabibona ariko turavye muri vocal ijwi j'espère que iyo ndirimbo wararaye Monna Walda nashobora kwisubiramo nkuko isubiyemo turamaze kuja mu makaraoke uzomurondera umubwire ayikuririmbe turamaze kuja mu mantuzenye yiyo abadukurikirana barabizi barajija none kubera iki Ines Raguël adashika hajya bajya abandi bariko barashika ataguma adakorana mfashatse kuvuga ati ntukorana n'abandi baririmbyi ntuja gukora ama featuring n'abandi baririmbyi ndiko mbariza abadukurikirana na featuring ya Ines Raguël na baba Love Music mu misi heze nari mfise ama featuring menshi narayagaritse pour le moment ya nta ma featuring umuyango wa featuring ubu usindashaka kuwugurura kuko mu misi heze nari mfise menshi cyane cyane rero ubu ndiko ndaraba nyene mvuga ati nkore ya Ines Raguël ya kuko nibitesa tube nka example kasanga nk'umuririmbyi ego urashobora featuring ziragufitiye akamaro ni vyiza kora ubu uri kurarondera guhitinga kora kuyukoze featuring n'abandi nakarusho uratera imbere uranka abafana biwe ukabaronka kuri wewe mugabo nawe haragera igihe kuri kote yiwawe eske wewe CV yiwawe meze gute yanditse gute urashobora kwipresenta nk'ahantu ugasanga urabuze ikintu present rero kiragoye cyane cyo gituma navuze ati reka maze ndeke bya featuring maze nkore nka Ines iki
ya nuko Okay, reka rero tugaruke mu bintu bimwe bimwe Ines Raguël ariko arakora cyane, ibintu bimwe bimwe Ines Raguël biriko biratuma pouvoir yiwe ibandanya iduga cyane mu muziki w'u Burundi, canke uturusho tutaronka abandi baririmbyi, ugasanga abaririmbyi bagiye ngaho barameneka, bagiye ngaho bararirimba ngo bafise amahiti ariko ntibariko barashika kuvyunguka. Hari umuntu akunda kuvuga ivyunguka, uramuzi? Simbizi. Ivyunguka mubona gute ujya mu jeune mu muziki w'u Burundi? Simbizi umubona gute appareils wawe? Ndamubona nyene fresh, arafise ico yungurira abaririmbyi. Mu bisanzwe entertainment bikeneye nyene ibintu bicangamutse, ibintu byose mu nzira zose, tuje kugira abantu bacagure kundi nibi arafise uruhara runini mu music y'u Burundi. Okay, tuba dukeneye nk'abantu benshi nk'abarya kugira nyene natwe turako twe international tugera kure, batuzanira vibe muri industry ba Yasini. Yes, kuki utwenga muze Yasini? Hora mambwira ngo Yasini ngo naramubonye ngo Yasini ngo turakundana iki ninje namati yo mara sindanamubona. Yes, why? Sinamubona. Reka rero tugaruke ku bintu rero bidakunze kuronka abantu benshi ubwo muronka muri no mwanya, ubwo muse signing ama contract, usigaye ugendera mu modoka, urabona uruno rufunguruzo, sindiko ndabesha, none urufunguzo rw'imodoka none ndiyuzeye yuko atanzu y'umuntu ifise urufunguzo nkuru onye ni Ines Raguël yaruzanye si jewe. C'est-à-dire que ubu unye no mukuza mu kiganiro abantu mudukurikirana muraza korera ama video ya Jenaka imodoka, iyo modoka yazananye nayo ni imodoka, ni company yamuhaye contract ikomeye cyane, ni contract yavuye muri Casht. Ines Raguël, kuba uri brand ambassador muri no mwanya wa Casht, appareils wawe wibaza ko ari kubera ikibashimye Ines Raguël? Duhere kuri ico kintu. Ngituma bashimye Ines Raguël, icambere kwanza ibintu byose biva ku Mana. Turemezanya neza ko ibintu byose biva ku Mana, kandi n'Imana kugira ibigo bibona ko ivyo bintu ubishoboye, kandi ni muri wowe wumva ko ubishoboye. Hamica kabiri, ndavuga yuko company ni ikintu kinini. Icambere na mbere bon byari ikintu mpora ndaba nkasanga ukungene witwara, discipline no kuganya kugira iki ikintu cyitwa kugira ikize, kubaka confiance ku bantu. Ico naco nyene ni ciza. Ico novuga ngo ivyo nizo point zibiri mfise kugira mvuga ati akazi no karonka. Ico cyonyene, hama ibindi navyo ivyo baravye kuri bo, je kuri kote yiwanje mvuga ati ndakora ikintu ndagikunda nkuko cyategerezwa, nkasha kora ko ikintu cyose kirafise ama critères, kirafise discipline yaco iki. Iyo niyo point kuri kote yiwanje mbambona. Hama ikindi kuri bo ntavyonzi kubera ko baba babona avuga ati avuga ati n'umuririmbyi kuko na jewe birantangaza, sinovuga ngo nsare ngo jewe jeje nyene birantangaza kugira umuntu aguhe company yiwe ati arakwikoreje kwanza aguhaye amatashe apana mike benshi cyane. Rero bisaba yuko hari ikintu aba yabonye muri wewe abandi bashoboye peut-être, cyari igihe avuga ati sinzi mbabone menga ntibyari binkwiriye, mugabo nyene kora ko Imana iba yabiguhaye tu dois le faire, nuko nyene ya nuko iyo Mana dusengira komeye kuva iyo Mana irakomeye cyane. Rero Imana irakomeye cyane. Reka rero tugaruke, umuntu ashobora kwibaza ati Casht niki ifasha umuntu iki? Casht ni societe ijejwe ihanahana y'amafaranga biciye ku telefone ngendanwa. Bon Casht urashoboye kurungikira umuntu, urashobora kurungika amafaranga, kubika amafaranga no kubikura ku muntu canke ukibikira. Casht irakorana na banke, ariko ama banke bamaze kuba partenaire
ndavuga nka microfinance sopeke hamwe n'izindi Casht urashobora kuriha minerval urashobora kuriha ibidandazwa so Casht rero bon mu bisanzwe nk'abantu batayitahura neza Casht ni 100% limit cash mugabo yoyo iratandukanye cyane na limit cash Casht nta carte SIM igira bwite Casht iri bon ikorana n'ama carte SIM yose ushaka kugira compte kuri Leo Limitelo na Mob ushobora kuyuguruza kandi cyiza cha Casht urashobora kugura amayinite kuri carte SIM yose for sure yes nubwo mba ndi muri Econet Leo umuntu yufise compte ya Casht ikindi Casht urashobora kurungikira umuntu amafaranga atagira compte nimwe amara kacamushikira rero urumva ni ikintu ciza ko niko karusho ka Casht nukuri nohimiriza abantu kuyikoresha nukuri kahubwo rero ikindi kintu kindi turashaka abagent n'abasper agent muri Casht ya urabona ko business ifo ko dukora kuko urabona twega aba jeune nitwe dufise ingufu zo gukora utashaka gukora ukiri muto none ushaka uzokora ushaje umwana kuraba mu maso ati papa ndashonje none uzushugira gute numva ko uzocurira uvuga ati naratakaje ubujene bwanje rero gukora simaka ngo kurindira muri biro tu peux travailler cyari cyose rero karibu cyane muri Casht abashaka kuba abagent abasper agent karibu cyane n'abafise ama idée y'ibiki karibu cyane vraiment murahawe ikaze and wari wambwiye ko wanzaniye gift yari gift nkimusaba ikiganiro yari yambwiye ati capitaine turaja gukora ikiganiro kandi ndagufitiye gift ndakuzaniye rero iyo gift ndakeneye kuyibona come on pira kamem ka Casht Mupira wacu wa Casht ngende pose ndakwereka afite irangi nziza attention orange la couleur c'est orange kandi karate sa guys ino tricot abadukurikirana ngiye kuba mu super agent wa Casht vraiment mugabo kuba imbere bon kuba mu super agent ni gafate neza bakabona ni nyuma ari abantu bafite urusaku babibone byose amakode ya Casht ni nakanyenyeri amajana 29 akadirisha uco twika uba wiyunze na Casht ya okay aho ushaka kwinjira muri ni code nka kujya ukoresha 163 yego guys bakunzi mudukurikirana ino ni tricot ndonse na Ines Raguël ivuye muri Casht guys rero imbere ya byose ngoma ndayambare imbere y'abadukurikirana sivyo ndayitemwe bavyita gute ndayitemwe no kuri kwimana oya ndayitamwe hejuru y'intasha ndayitemwe tricot ya Casht nawe ari kumwe umupira wa Casoar madame ntubona afise imipira myinshi urabona ko nawe nyine yambaye Casoar reka rero no munsi twambare Casht bantu mudukurikirana no munsi bantayemwe umupira wa Casht bisaba yuko ugira iki inyuma nino onye bisaba ko cyonda ku kanyenyeri amajana 29 akadirisha ukacha wiyunga na Casht abashaka kuba abagent karibu cyane na super agent bashaka kundondera hama kuri bon Casht icicaro cyayo gikuru ni muri mu nyubako ya Washington aho ngaho kwibarabara bakunze kwita rya domicile en face ya Aura Smart ya karibu cyane yangwere uguruye muri jeune nakaye karusho umuntu aronka urikora dukurikirana nk'abantu bari hanze bo barashikirwa na Casht yego birakunda kuronka amafaranga akarunkira umuntu ari mu Burundi ari nko hanze yacishije muri Casht ari ama application oya no application iraboneka ariko gusa turi muri processus yabyo tuzaje bamenyesha vuba cyane diale Casht on est là pour vous okay reka rero tugaruke muri music mu muziki nyezina kuko aragatriko nagakoreye ndagafise nakaronse reka rero tugaruke mu muziki nyezina Ines Raguël nizihe ndirimbo ubona yuko zasose muri no mwaka wa 2024 zamushimishije Ines Raguël zakunze cyane yakunze cyane zitatu gusa zitatu zonyene zanshimishije iyo ndirimbo ya Natasha hamwe n'ijya ndirimbo ananipenda
ya Monia yasohotse muri 2024 oui hamwe n'iya ya Satbina ntuzenya birateba na Lino ya okay izo ndirimbo zagushimishije cyane reka tugire indi ya bonus yindi nkimwe wo yakunze abantu benshi cyane woba wibuka indi ya bonus izo zonyene nizo zikuda zimfata ku mutima okay tuza urayikunda cyane ananipenda kubadida ananipenda wanasema nipo single japo na posti maua kubadida wanasema rangi fake matiti ayana size no yonjera FCC size oya ego reka rero ndakubwire muri riko dukurikirana ati reka ndagushimire cyane ukuntu waduhaye umwanya ukadukurikirana kuri Casoar TV no mustory turi kumwe na Ines Raguël mu kiganiro cacu mbega ejo nzoba ndi kumwe nande nyuma ya camera ndi kumwe na zombie wama zombie ariko rafata kuri kamera ya mbere, kamera ya kabiri ndi kumwe n'umwe mu ba cameraman afite izina ry'abigeme je rero rya zina rirancanga cyane afite izina ry'abadada nyine agize gutya yitwa gute afite izina ry'abadada yitwa Sierra yari nakubwire wumve yitwa Ange. Yes ladies and gentlemen, nike kintu wogenda utabwiye abakunzi ba Ines Raguël? Abakunzi ba Ines Raguël icyo ndababwira gusa kwanza cyambere nambe ndabashimiye ndabashimira na ndabashimira kuko kumwene mama mushigikira n'urukundo munyereka ya turi kumwe ibintu tuzokorana uko nyene nukuri mani bahetsagira cyane ya urakwambara ibirato bizimvye Ines Raguël uratwika vraiment ibirato bya Ines Raguël guys dukuri kwimana nanje ndavuga ngo nambara ngo ama Converse izini Converse ariko Raguël yantwise yadwiriye kabisa mora yaba igituma ikora hareo umuntu abantu nkorera publicité bibirato ya batemwe nabonyene ni bande batemwe muri light fashion shop dukorera mu jabe uruvumera no Kamenge kariho cyane okay twibutse biro ya Castel ahani iri abashaka kuba super agent cyangwa abashaka kubaza ikintu cece cyose na Castel bo bigenza gute ivyicaro bikuru vya Castel biri muri Credo Chaussée kuri Wyston mu nyubako ya Wyston ya President Domitien ya ni ruhande nyine hari ya kuri stade umwera mu afite turabona hajya muri gya kote amfase umenga wara smart ya ushaka kumenya byinshi fyonda ku kanyenyeri amajana 429 akadirisha akanyenyeri amajana 429 akadirisha carte simu yariyo yose ukoresha mu Burundi yariyo yose birakunda muhama Merci beaucoup reka tugushimire cyane muntu ariko dukurikirana ni Casoar TV ni Capitaine de la Capitale nari kumwe na Ines Raguël kuruno munsi reka ndagushimire muntu uri kurankurikirana nawe ndakubwira ati merci beaucoup kubana natwe wakoze cyane kugira like ku kiganiro commentaire kuri Ines Raguël umuntu ashaka kugutestinga live apana vya bindi duce kuri ama page ugasanga ni muntu kanaka yuguriye page umuntu ashaka kuvugana na Ines Raguël live yo bikenza gute live yonyandikira kuri Instagram akandika Ines Raguël Ines Raguël niho byoroha cyane message usanga bari zikeya sitokemo kuri Facebook akora hari umuntu ashobora kukwandikira ngo Ines nakwandikiye kuri Facebook ntiwanyishuye mukama kuri Facebook message zose mara gusa Instagram Yes merci beaucoup reka ndaguseze Ines Raguël ariko ndakene gusaba ikintu kimwe hug yonyene hug gusa please give me the hug wamaye triko no inyuma ya camera why no hug come on Casoar TV, we want the words, the solution of all trees.